Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ni toujours Edna Marda chez Sana Media. Uno munsi c'est Omotomire. Mfise sujet shaka yuko tuza kudebatako. C'est un coach, mon coach benshi muri bo baramuzi. Je sais pas si je suis obligée kuvuga izina ryiwe cyangwa mureke yidondo. Twa Hans Asisa ndi mu coach cyangwa umuntu umu expert mu byo gufasha abantu kwimenya no gutegura imigambi yabo. Hama nkaba ndabikunda cyane kuko nibaza yuko ari ikintu gihambaye cyane abantu bose batuza kumenya. Nkaba kuri umwanya nkorera muri Bujahab. Bujahab ni incubateur accélérateur technologique ya mbere mu Burundi, selon le rapport de la Banque mondiale, si je n'abivuze. Nivyo hama nkaba ndabashimiye cyane ko namwanyumviriye yagira ngo tugire kino kiganiro. Donc voilà, ni coach Hans Aziza. Asisa. Ya. Asisa mais ese yanyuma ni Ese yanyuma rero feti yarasayishije sana. Ni simwe. Bon, tuzovyiga hanyuma. OK. Hans Asisa. Ya. Ça va? Ça va. Karibu mu podcast. Murakoze cyane. Ego, kubera kwadukurikirana ni ishure ry'ubuzima ko yitwa. Hama uno munsi nkaba nari nkeneye yuko tuvugana sujet yitwa l'impact du silence. L'impact du silence, ma domaine atandukanye, que ça soit dans le leadership, mu buzima bwa misi yose, l'impact du silence mu buzima kwa. Wewe ubivuga kwiki? I mean, nko muri famille, aho ubaye, aho ukorera, l'impact du silence ubona gute? Bon, murakoze cyane. Haba ndabashimiye cyane kwa mwanyumviriyeko. Bon, silence ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu kuko gitangurira kuri kuko ngene umuntu aba abayeho cyangwa abanye n'abandi. Kuko si umwanya wose ubukeneye induru cyangwa ubukeneye kuvuga, kandi si ikintu cyose uba uriko uriyumvira kiba gikeneye kuvugwa. Yeah. Donc ubukeneye rero nk'umuntu kumenya ryari uvuga, ukamenya na ryari unuma canke ryari wiyumvira. Ko mu kungena umuntu wiyumvira haba hakenewe ko agira nocita impano canke ingabire yo kumenya ryari avuga na ryari atavuga. Tugiye muri kahise turabona ko abantu benshi cyane bagiye barakora ibintu bikomeye ku isi, bari abantu bazi ryari bavuga ryari batavuga. Ko kimwe mu bintu bituma wanashaka abantu bagira impact nini cyane ni ya charisme. Ni wa muntu utabuzi icyo bari kariyumvira, ni wa muntu abavuga ibintu bikenewe gusa kugira ngo ijambo ry'irigwe rifise kakanwa cyane kagaciro aba akeneye kuba yofita mu bantu. None de fait vous dites que il faut savoir ryari bikenewe kuvuga na ryari kuvuga cyangwa ryari bikenewe kuvuga cyangwa utashobora kuvuga. Dufate nko mu gihe umuntu yashwaye n'umuntu. Fate nka sujet yagabaje sinzi nko mu gihe washwaye n'umuntu. Baravuga yuko c'est bien yuko sur le moment bikiba oui defura oui relâcher et tout. Ego c'est vrai hari gihe ushobora usanga bitanze impact mbi. Mugabo est-ce que urabona yuko byo bari vyiza kuko urumva ugumyigumije ikintu hari gihe ushobora gusanga yuko byanjandra ikindi. Ivuga kwiki? Ugiye urasoma ibyanditswe n'abashakashatsi usanga ijambo umuntu avuze rifite agaciro mu gihe aba rivuze ku mwanya wo. Reka ndagwa akarorero. Dufate ko ndi marié, sivyo? Ndi marié, ndafise umugore, turi mu cumba, hama ariko ayishanje, sivyo? Tugaje ku kazi dufate mu gatondo. Ugacuvuga nk'icyumviro uti chérie,
nariko niyumvira ko twogira tworondera umu coach personnel quand même wogira fitness muhira niki uvyumvira kwiki muri uyo mwanya ashobora kuca agifata nk'ikintu kiri déplacé urumva acavuga ati urashaka kuvuga iki urashaka j'ai pris du kilo mbwira urumva kufete ni cyubiro ciza cyangwa ijambo ryiza mugari vuzwe umwanya utariwo je ikintu cyafashe cyane mu buzima bwanje bwa minsi yo cyangwa mu bantu tubana cyangwa tuvugana nuko en fait niyumvira cyane gose mbere ko nsohora ijambo kuko hari igihe nsohora ijambo atari ryo hava rigira ingaruka mbi gusumba aho nari kunuma rero muri mu kibazo cyawe nibaza yuko umuntu atoshoka avuga dufate nk'umwashwanye n'umuntu ni biza ko utoshoka uvuga ni biza ko ufata umwanya ukiyumvira ati mbega ikintu cyaba kigira ingaruka mbi mbega n'umwanya wo mbega uwundi we acyumvira kwiki donc ukagerageza ukishama kandi cyubundi kugira ngo ushobore kumenya icyo uwundi yumvira imbere yo kuvuga icyo wawe sivyo kiri mu ma principe nita umwanditsi Stephen Covey yita seek first to understand then to be understood donc urondera ubwa mbere na mbere kwanza kumva icyo uwundi yumvira cyangwa ukagitahura hama nawe ucuvuga nawe icyo wiyumvira Bigishe mu kibanza ciwe mu gihe wowe mu gico kintu neza ego cyane ingene wocakira wewe ego dufate nk'ubunye muhira bon mbabare akarongira ntange muhira hariho umukozi yama atubwira ati je ndavugisha ukuri ndavugisha ukuri kandi umuntu by'ukuri avugisha ukuri mugabo ukuri ingena kuvuze ni kuba guhagariye cyangwa guhagaze kukungene umuntu wundi aza kukwakira donc umuntu umaze gutahura ko ingene wowe uyumviriye ikintu atari kuwundi aza kujakira uca ugerageza kukivuga mu buryo ashobora kucakiramo neza nk'uko wowe wari kuraciyumvira donc muri ico gihe uriko uravuga uko je mbona ahubwo yuko umuntu yoba kwiye ahubwo kwiyeduka comment dire les choses kuko kwije novuga yuko le silence bon personally nuko ndayivuze kubera ko ndi umuntu sinzi kuvuga ikintu ubwo nyene kikiba nk'udushwaye n'umuntu sinishoka ndakivuga ko ndavuga nti okay ndakivuze nshobora sanga mvuze ibitari byo cyangwa akakivuga nabi akacakira nabi nk'uko wabivuze donc je préfère garder mon silence hama nkazokivuga un autre jour navyumviriye neza kandi nkabiformira neza donc je pense que ahubwo umuntu hako yogira silence après uhava usanga bigiye kwanjandra ikindi kintu ahubwo yohava yiga comment formuler les choses cyane ico onye ko fait ingorane si cyumviro cawe ingorane nuko ngene ugiseruye voilà ko umaze kuba kandi kenshi muri psychologie niho bayivuga neza umuntu mu gihe aba asohoye icyumviro ubwo nyine agishavuye agisohora nabi kuko akoresha amajambo akomeye yonatsitaza uwundi cyangwa yonakomeretsa uwundi ku buryo buhambaye cyane nico gituma aba ari byiza cyane umuntu kunuma ukabanza kwanza ukiyumvira neza amajambo uwundi yakoresheje hama mu nyuma ugasohora icyumviro cawe ko mu gihe uba ukivuze ushoka kuvuga kenshi usanga bishobora kuba byo sitaza ubundi ni byiza ko wiyumvira ubwa mbere na mbere ati mbega ahantu uyu muntu yakimbwiye ameze gute akimbwiye kubera iki mbega nta ruhaje ndabifisemo icyo nyuma umaze kukimenya ugera ku rundi rwego rwo gutahura uwundi ko en fait ingorane nyinshi cyane mu buzima ziba zihagaze muri communication mu migenderanire abantu bafitaniye no muri communication ko maze gutahura ukungene uwundi anyiyumvira ko canke ico aba ariko ariyumvira
ndamenya ukungene ndakivuga canke ukungene ndamwishura bivanye n'ingorane tuba dufitanye canke n'imigenzo tuba dufitaniye mu buzima bwa misi yose. no ku bantu nabo baba introverti nabo utabuzi iti ameze gutya est-ce que tu penses pas que muri uwo mwanya ashoboye guserura iciyumviro yori uwo mwanya wo canke wobona yuko réellement ivyo yarasanzwe yumvira pas que biba biri méchant? No, orna amapersonalité atandukanye ico uvuze nico mugabo ivyumviro vyo nyene hari usanga bihura peu importe personnalité yiwawe. Donc kuko umuntu umwe naco nyene kandi si ciza sivyo kuko ubushakashatsi bwakozwe ku bantu batandukanye bwerekanye neza yuko umuntu aguma numye naho ikintu cyangwa babaje en fait usanga kitamuvuyemo. C'est-à-dire uvuga ati bigenda biraba stocké muri we urumva bigenda biraba stocké muri we rero umunsi umwe azohura n'undi muntu wabaje cyangwa amubwiye juste akajambo gatoya kace gatuma asohora ibintu byose byari biri muri we kandi ugasanga sikintu cyari gifashe juste uyu muntu mwabo ugasanga ibintu byagiye nyine birahura biraba byinshi muri we ugasanga washaka biranatuma rimwe n'umuntu anagwara. Donc ufuse icyumviro gisohore hari igihe umuntu abashavuye urumva mugabo ushavuye en fait ishavu bisigura kudashobora kwihangana cyangwa kwihanganira uwundi mu mvugo cyangwa mu vyumviro. Je personnellement hariho nk'ikintu nkora nabi cyo kunuma mu gihe nshavuye cyane ko mba ntari sûr y'amajambo nza gusohora aza kuba meza mavuga ati uyu muntu ndamwishuye ubunyene ndi sûr yuko amajambo nza gusohora ntaza gukontrola neza uburemere bw'amajambo nza kuba ndiko ndavuga sivyo bikaba vyiza rero gusumba umuntu ashoboye kwiyumvira gato imbere yuko avuga ari umuntu introverti cyangwa wizi kuri umuntu introverti ijambo risohore mugabo cyangwa utarisohoye ubwo nyene rindira gatoya umunsi umwe cyangwa ibiri hama wegere wa muntu kandi umubwira ati mbwira urazi iki cya kintu wakoze ryari kuwa kane haya cyane babaje kandi suye n'umuntu bibwiye ko mwese muri umwanya mugishavuye cyangwa mukiri muri ya mudi nyene nawe yasha agitahura neza gusumba uko carikire. Yeah. Nagutwaye kure cyane. Uretse uko utavuga ibintu by'aba introverti et tout je n'ai kwanza kuyibona. Yeah. Cyangwa kwanza kuyibona. Ego hama dufate naho nko muri hatwari muri wewe ko umuntu aba yumva indadi muri we amin cyangwa mu buzima bwa misi yose tufate nko ibintu by'akazi naho fate urabonye umuntu arakoze ikosa kuko c'est l'impact du silence on va icishwa kwa njanda chose twavuye muri côté personnel mu bintu by'akazi urabonye umuntu arakoze ikosa et tout ubona yuko naho nyene silence biba bikeneye yuko urabe ngene biformula makarore par exemple tufate nk'ibintu by'ibiturire voilà haraje umuntu haraje kuraba umushefu wawe sinzi service kanaka yaraje kumusaba le gars avuze ati kugira ngo ushobore kubigira ati fo kutanga iki wowe urabibona canke ndazi ubibonye nyene ubiboneye mu kiriyo waratanze ikintu etu kandi urazi ko ivyo ntari bibi kandi urazi kubikuba bironona non seulement la personne canke l'entreprise mais aussi igihugu kumva ni mauvaise habitude biri iraba engendrer au fur et à mesure donc tu penses ko kubihora ibyo ba ari vyiza canke kugenda kubivuga urazi kuvuga ati sa ngiye kubivuga ndavanwa mu kazi canke ugasanga ndabivuze loga arava mu kazi canke ugasanga sinzi washobora usanga biko biranjanje ikindi kintu est-ce que tu penses ko ngaho muri ico gihe wewe kubihora byo bari vyiza je ngaho nibaza yuko bivana na valeur y'umwe wese develop
En fait mu kazi ari nko mu gihe umuntu aba atanze igiturire nibaza ko aba ariwe biraba je nta na kimwe numubwira directement nibaza ko aba ariwe biraba mugabo nimba bihava bigira ingaruka mbi ku kazi kiwanje nibaza ko muri ico gihe noca ntobisabirako nibaza ko muri ico gihe numubwira ati ugera urazi ikintu wakoze umwanya n'uyu kiza ko akazi kanje kahava kahagwira donc mais aussi en fait ikintu nk'ico oyo ntukibwira umuntu ubwo nyene kuko en fait muri uwo mwanya ashaka afise nk'ingorane kanaka agomba gutora inyishu n'amahera canke akaba afise besoin kanaka canke afise kwiyumvira ko ashobora kuba yonyarutse ikintu kanaka muga umwanya wose umuntu aba ariko ariyumvira ati jewe ndashobora kuba nongera kuri resultat kanaka nibaza ko bija muri ya mavaleur yiwe en fait ko Jenny mba kuri jewe kwiba ari vyiza bikaba bifise impact ku buzima bw'iwanje ko en fait haya valeur ntizikwica rimwe zigenda zirakwica bukebuke en fait ça te tue à petit feu ni bukebuke uzogera kuri impact ku kintu muri kazoza ati wow nariyo none nani niho kunda guhaya akararo k'umuntu akararo no guhana ka voilà fata nk'unye twe je nawe Edna sivyo tugiye gusaba akazi muri sanamu canke muri ndishira hamwe sivyo muri shirama kanaka hama umuntu ugiye gusaba akazi atubwira ati kuri iyi post nkeneye umuntu umwe siko ntibizokunda rero ko mwese muja kuri iyi post siko maintenant jewe duhura dufate nko mu kabara ahantu duteramye agaca ambwira ati jewe urazi nkeneye ko hariya kariya kazi rero murazi ko umushahara ari 3 millions y'amarundi ku kwezi donc nibaza ko vyoba vyiza gusumba muravye ikintu mwokora sivyo agaca asaba 500,000 dufate mwanda yakeneye ejo mu gatondo saa 5 uwundi ntamenye ivyabaye ikibazo muri ico gihe ugaca wibwira ati none woca ukora iki muri ico gihe est-ce que tu donnes ayo mahera pour que tu aies le travail au détriment ya wa wundi mwari muri kumwe sivyo canke tu laisses l'opportunité ku wundi kuri uwo wundi ashobora kuranga akazi donc aho rero vyose bica bija muri ya mavaleur umwe yovuga ati jewe imana yangejeje ngaha sivyo izoma ako kazi sivyo araki wanje izokama ataraki wanje naho nako nzoronka ubundi akaca avuga ati aya 500,000 ndayashakisha muri ijoro nyine ndayaronse hama ujya nzomugurira ifana nta kundi urumva byose bica bija muri ya mavaleur y'umuntu wese aba afise bivanye n'aho aba agomba kugera ejo sinyene no kwikunda babirimo avuga ati tasavye bito urumva ko fait ari ahantu henshi usanga bimeze gutyo ego hama kujena na impact nyene du silence est-ce que nibaza yuko iyo silence uba ugize selon ivyo bihenye n'uburimo bishobora gutuma umuntu abibona ukundi kuntu I mean sinzi kura ntawura sigura gato okay dufate
nk'ikigabasha nko muri icyo gihe nko mu uko kuntu nyine usanga nk'umuntu yatanze igiturire ntange example zibiri nk'umuntu usanga yatanze igiturire yabonye yuko wamubonye ko bamuhaye igiturire hama tu décides yo guhora arashobora kwiyumvira ati est-ce azohava ndega canke yantahuye canke ndazi azohava agira ikindi kintu inyuma yavyo canke nko mu kindi gihe naho uba washwanye n'umuntu arindire yuko mwishura canke ugira feedback ukaca udesida guhora wowe wahoze kubera ko yuko ntushaka kumishura nabi ushaka yuko kwanza ubanze wikalme ugende uvyiyumvira hama après muzobivuga après mugabo wewe acabona urahoze nturoze ko iyo silence shobora kuca ivyari ibindi bintu inyuma ya birashoboka ko fait silence ikintu kibi kuri silence ni kimwe ufate nk'uje ndaje kukudraga sivyo ucumbwira uti reka nzovyiyumvire sivyo nakarorero silence yawe umaze nka 2 semaines utaranyishura en fait je nca niha igishuzi wanje niyo fait impact mbi ya silence urumva nuko l'autre personne aca yiha nawe igishuzi wiwe donc aca yiha ses propres pensées et réflexions aca avuga ati bon ashobora kuba yaranse ashobora kuba atambonye ashobora kuba atiyumviriye ko tujanye tu vois ibintu nk'ivyo onye hama nico waruvuze ngaho onye cy'umuntu bugiturire ashobora kuba aca afata yuko dufate nk'ubu atakubonye ko wamubonye afata yuko akaru kose ukoze kaba ariwe karaba akantu kose uvuze atarabira ko ariwe kaba karaba urumva kandi muri ico gihe atari cyo kintu uri yumvira par exemple urumva donc impact mbi ya silence nico onye donc ikintu je novuga nuko mu gihe uba ufise ikintu ku mutima canke ari nk'amatati bagiraniye n'umuntu ni byiza ko wofata umwanya ukwiye mugabo ntuwe muremure cane ari ikintu cyawe no munsi kivuga ejo urumva ari ikintu cyawe no munsi kivuga ejo kuko fait kimaze gufata umwanya muremure ya kakamaro kajya jambo nikaba kandi kagihari bishobora yuko umwanya baba warenganye ya birumvikana hama en tant que coach ni kiye kintu wobwira we ko baratwumviriza kubijanye na niyo impact du silence silence irafise akamaro kanini ya cane ko si buri kintu cyose ubonye uteza kuvuga urumva hari ibintu ubona ukabanza kwanza ukanuma hari ibintu biba réglé par elle-même sivyo ibintu biba bikirizo byonyine wowe utabanje kuvuga siko n'abavyeyi bacu hari ibintu muhira atakubwira mwapfa kuraba gusa gutya anya aguteye igitsure ukaca umenya ikintu wakoze neza cyangwa wakoze nabi ugasanga ntarivyo we kari nta nakimwe ugasanga aho mugabo wacibwiye en fait urumva hama mu gihe mwageranye amatati n'umuntu ni byiza ko wiyumvira ufata umwanya ntuwe muremure cyane sivyo hama mu gihe uba ufise ikintu uvuga naho nyene ntutinye kandi kukivuga kwa en fait mu gihe uba uri muri silence jewe bon reka ndagwa akarorero nabwiwe n'umuvyeyi kera cane akiri umunyeshure yiga muri secondaire rero hari umutaximan yari yakrashinze kuri we babana muri quartier nyene hama akamabona ko yatonda umengo saa sita n'inusu gutyo nshobora vers midi umutaximan yipoinse quelque part muri quartier kwibarabara hama asohotse akaca amubaza ugiye kwishura ati ingo ndagutwara naringiye kandi atanaho yaragiye après nyine biraba kenshi cyane
mu nyuma haca haza bon ubundi muntu ari papa wanje aravuga rya jambo riba rigoye gusohora abantu benshi rero mubwira ati je ndakeneye ko tugira mariage n'iki hama okay good baca baragira mariage rero mu nyuma baramaze kugira umengo fiançailles un truc du genre baca barasura kandi guhura nawe mu taximan yari mu taximan umugabo yatanga wayashawe warambenze urumva ngo none bwa wundi kumbe ushaka ko dusohokana un truc du genre non muga ntavyo wavuze en fait urumva donc mu gihe ufise ikintu mu mutwe nuzi exactement comment est-ce que l'autre va réagir par rapport à ça donc ni vyiza ko ukivuga hamukanye ukaronka inyishu igizene inyishu iri clair yo muntu hama une autre chose c'est pas chaque chose que tu vois que tu dois dire hari ibintu urabisha amaso bavuga neza mu kirundi ngo ibitakuraba urabahasi hari ibintu usanga bitakuraba calme toi bihezagiza ingohe urabishuka nyene hama wibandaniriza urumve muga ari ikintu kikuraba kandi kiba gikeneye kuvugwa kivuge sohora icumviro cawe abandi bakimenye Meosi bicaye ivana n'umwanya dufate nk'ubunye je hari abantu wana nk'ama conference menshi murankora kintu ibintu muramvuga ubwa mbere ni nta kibazo kibi kibaho sivyo nta kibazo il y a pas de question bête kumva kenshi ahantu hose mu bihugu byose nagenda avugamwo ama conference niki wasanga en fait abantu muragiye muri conference wavuze isaha imwe n'ushaka amasaha abiri sivyo cyangwa même toute l'après-midi nta kibazo yabajije acerera arindira musohotse ngo mugabo coach narifise akabazo ko utakabaje turi muri salle yati urumva watinye alors que tu avais ta question il fallait que ukibaza n'abandi bumvireho peut-être n'abandi bacigireko donc rero bica bivana no kungena umuntu aba amaze kugira aba amaze kumenyera dufate sivyo hari n'abandi bantu rusanga ibintu byose ashaka kuvuga je hari umuntu ndabaza no kubivuga no kubimubwira plutôt yitwa Josué bavuga ati Josué ntushobora kuvuga ku bintu byose fait abakeneye kugira un avis sur chaque sujet ntibibaho donc il faut certains sujets naho uri umu expert muri vyo calme-toi rindira basi bakubaze none ikintu ucumvira kwiki sivyo muri Bible Matthieu 24 niho les apôtres babaje Yesu ngo none ngo inzu Salomon yubatse ngaha ntayo wabonye none baza ngo Yesu ntiyari yayibonye yayibonye tu vois donc il y a certaines choses tu les vois tu te calmes ntibikeneye kwivuga mugaba ko bajije dans ton avis cyangwa uvuge ico uba uvyumvirako Ego. Hama ko baradukurikirana bose murashobora gutanga namwe votre avis kubijanye na silence na impact bihora vyangendre mu buzima bwanyu. Hama Ans ego twavuze ku ma impact byose bigira bizana n'ama impact mabi ngaruka mbi. Uho wiyumvire yuko ushobora kuzana uhoze ikintu n'importe quel domaine. Ingaruka mbi en fait ni d'abord frustration ku muntu kuba wiyumviriye ikintu hama ntushobora kukivuga canke nimba cakuba canke nimba cakuryoheye utakivuze en fait kiguma muri wewe kandi ntigufasha kugera ku ntambwe kanaka y'ubuzima sivyo icya kabiri ni uko fait vyonona rimwe bironona
fate nk'ubunye bretelle yanjye ntiyugaye sivyo hama ukabibona nga ntubimbwire d'une manière ou d'une autre hari ikintu byica sivyo ubonye umuntu amalase yugurutse wabibonye batudire ni c'est vide donc à un certain moment bien bikenewe ko fait umenya ibintu uvuga biza gufasha uwundi en fait umuntu w'inkozi y'ikibi nakwiyumvira ko wewe en fait nimba akeneye gutora amafaranga yawe nabayumvire ko we nawe uyakeneye urumva muga muri ico gihe maze kwiyumvira ko silence en fait nous gupima est-ce que mon silence vaut plus que les paroles que je vais dire urumva est-ce que les paroles que je vais dire vaut plus que le silence nico kibazo fait abantu bakoze ico onye ndasubiramo est-ce que mon silence vaut plus que les paroles que je vais dire mbega ukunuma kwanje gufisa agaciro kanini cyane gusoma amajambo za kuvuga cyangwa ngomba kuvuga cyangwa amajambo ngomba kuvuga arafisa akamaro kanini cyane gusumba guhora kwanje nico En tout cas, merci udutekereye akajambo karyoshye ewe si bizotuma umuntu wese ariko atwumviriza yiyumvira ku buzima bwiwe surtout. Ego et l'impact du silence c'était le sujet. Ego hama merci beaucoup kona witavye ubutumire bwacu. Nakoze cyane. Ego hama ego ans kubona baba bakeneye kuzaba kurikirana nuvuga impanuro nziza utanga ashobora kuzironka he bon kuri réseaux sociaux Hans M akaburungu asisa ASSISA ku mbuga zose Facebook Twitter Instagram TikTok hose ashobora kuhansanga hama tukaganira actually nzokora ibiganiro byinshi cyane ku mbuga muri no mwaka wa 2023 kugira ngo ushobore guhimiriza ugwaruka n'abakuze gushobora kwimenya cyane ko ufite umaze kwimenya hari byinshi ushobora gukora mu buzima gusumba utiyizi ego nibaza ko amafishi bazoyabona nzogerageza nyine ashikira abantu benshi bashoboka hano nyine bapartage ku bantu benshi bashoboka kugira ngo ushobore kwimenya twese hamwe amushobore gutera imbere ego merci beaucoup murakoze cyane ego merci nuko rero iri ryari ishure ry'ubuzima itegurwa na Isanamu Media mukaba mugishikirizwa na Edna Marda mukazohora mukironswa imisi yose ya kane naho utaha